ishika kuri 2 bamwe bari bashigikiye Xabi Alonso ariko kandi hari n'abandi ruvuga ngo nabo bari bashigikiye Mumeneza yarahari uno munsi basezewe na ekipe yitwa ruvuga ngo yo mu cicaro ruvuga ngo ca kabiri mu kibanza ca 17 ekipe itwara Madrid baza ko ratangara uwitwa ruvuga ngo Florentino Perez avuga ngo nta kuru na kumwe nora sezewe muri Super Cup ya Espagne nkatsindwa na ekipe FC Barcelona kayenda gusezerwa no mu cicaro cyanyuma naho nyene cyasezerwa na ekipe yo mu cicaro ca 17 rero ngo yamaze kuvuga amajambo akomera avuga ngo mugihe batotwara kino gikombe na kimwe muri bibiri aza kuba afata umukubuzo asohora abakinnyi bamwe na bamwe bo muri ekipe bateko baritangira ekipe yitwa Madrid kuko bikwiriye. Aha gasozi k'intano ngo kahaye abagabo babona nuko gasozi k'intano ngo kahaye abagabo babona kabisa. Uyu mugabo bita Florentino Perez hiyegerera n'umwe mu bamenyereza biwe nuko ngo bita Xabi Alonso aramubwira ati mzee wa kazi ino ekipe irimo abakinyi bigaragara ko badashaka kwitangira umugwi bibona ko bakomeye cyane gusumba ekipe no muntu ngo sabe ngo Real Madrid ngo isabe ngo na message na musonga ati urumva ati mu byukuri ekipe ya Real Madrid arimo abakinyi bahari hano ego bafise power kurusha umumenyereza ko wabimubwiye ahigenda gusumba babakinyi bahari kacyumva ico kintu no kuvuga ino FC Barcelona ino ekipe ya Real Madrid biragaragara ko hari abakinyi bari muri ya ekipe nari kubwiye bwana Ridike bambaye jezi baroka narivuze mwe barapinga ngo ya oya hari abakinyi bakinira ekipe ya Madrid butuvugana bambaye jezi baroka ubwa mbere tsahura mbega ekipe iko nakina yitwa gute ino ekipe ni yande ino ekipe masiko kimurika siko umupira maguru ariko ibigaragara muri ekipe ya Madrid nuvuga ngo baraje gukinira ekipe ya Madrid kubera ko mfise indoto zo gukina hano hantu mfise indoto zo kuba hajya hantu nakuze ndayikunda reka nze kuba hajya hantu sivyo wazakora kuri performance ekipe nimbi ariko ibyo biragaruka kuri inde Perez yigumura yarika byose mugaruka ko reka twemere ko ekipe ya Real Madrid yubakiye ku cyo no kwita ivyumviro byawe icyo no kwita project planning wakoze mbega urekure management neza hari ikintu bita bwana Ridike project planning and management ego ndaplanifya projet ni gute ndayimanaginga ni gute ndabikora imbere ko iplanifya ni gute uja kuyimanaginga twiga muri entrepreneur neza cyane rero kuri ikumugabo bita Florentino Perez myaka iheze yarakora project planning hama kayikure n'icyo bita management ikagenda neza cyane ariko tuvugana iyo project planning arayitegura neza cyane agaplanifya icyo kwita projet ariko ageze ucunta kuyikora management bikamwana ikibazo n'ubwo bita Florentino Perez akaroka kagaragara ni hehe hari amakuru yasose aravuga yuko n'ubwo bita Florentino Perez inyuma yo kuzana Xabi Alonso niwe yifata ingingo kumuzana Xabi Alonso siko amwemerera ko niyashikari ahantu urabyumva bwana Ridike azomugira umumenyereza buri mukinyi wese amwumva kana kamwubaha uyu mugabo bita Xabi Alonso araza muri ekipe ya Madrid ariko bimwe yemererwa n'umugabo bita Florentino Perez ntiyabikurikiza biza ko ibintu bikomeye cyane imbere inyuma yaho umugabo bita Vinicius Junior amukuye mu kibuga agasohoka hanze y'ikibuga bigahita yigumura uriye kumushigikira bamwereka yuko bari kumwe Florentino Perez yirabira hirya Xabi Alonso arabona yuko ekipe itari kumwe burya izajya n'ubwo bita Xabi Alonso hari abantu benshi muri board ekipe ya Madrid batavyumvikana ko neza vice president wa ekipe ya Madrid yasabye n'umugabo bita Florentino Perez aramubwira ati mutama nyakubaho kwa dufise umutama yitwa Dr. Carlo Ancelotti yarazi neza kubana na bano bana yarazi neza uburyo abamanaginga yarazi neza uburyo intege nke n'ingome z'abasore biwe bakubwira ko bita Ancelotti bwana Ridike hagera igihe no mu buzima busanzwe yinjiramo mu buzima bw'abakinyi busanzwe hariho inkuru ivuga yuko uyu mugabo bita Lucas Vazquez yigeze kuganira ikibazo n'umukunzi wiwe n'umugabo bita Florentino Perez arabatora abatwara hano ku musenyi urumva arabayagisha arababwira ati yumviriza umukobwa ati mufiki aramubwira yumviriza umuhungu ati mufiki aramubwira biza kurangira bahuje bataba bameze neza urumva n'umugabo yagerageza gufata abakinyi bose nk'abana biwe urumva rero
Vice Perez abwiye Perez ati reka tondere umumenyereza afise izina rikomeye n'ibyo bose mu mupira w'amaguru afise n'icyo gitinyiro ku buryo azaza hano muri ekipe buri wese akamwubaha kandi akamwumviriza. Vice Perez abwira Perez ati reka tuzane umugabo amenyereza ekipe yamenyeje Liverpool bita Jurgen Klopp. Yes. Perez abwira ati Terio Sema Virgin navyo numva ababwira ngo reka tuzane umumenyereza wa hano yakuriye hano aca mwino nzu azi ivya hano avukiye Espanyol kandi umwana wa hano kandi umumenyereza mwiza ariko araduza urugero. Batereza amaso hirya no hino babona umumenyereza yitwa nde yitwa Xabi Alonso. Bamubonamo ishusho ya Zinedine Zidane kubera ko Zidane yaraciye ari ahantu babona ko ari n'umukinyi yabaye mwiza kandi haba n'umumenyereza mwiza ariko banamwemera ko Xabi Alonso aje kuba irresponsable wa byose mu hiyo power yo kwitwa umumenyereza yubashwe kujya muri munzu ya Real Madrid ariko ntibamushyigikira. Icyo ni cyambere cya kabiri rero kuba uri umugabo bita Florentino Perez imyaka 78 bientôt akwiza 79 mu myaka 79 abura amezi agera kuri 2 cyagende ugende ndabiri urabi afite 78 kugira kwiza 79 abura amezi agera kuri 2 ni ukuvuga ngo uwo muntu tuzi ko Florentino Perez mu buzima bwe busanzwe ni umwubatsi uriya afite business yo kuba y'ubwubatsi sibyo gufata kurongora kipe ya Madrid ukanitaho amaproje yawe kumenya 79 ikintu gikomeye cyane bona ridike. Ni ukuvuga ngo bwa bwenge na za nkomezi zo kwitaho ikipe ya Madrid zamaze kwa zigabanuka gusumba mu myaka izi. Rero kuza kubwira abakinyi ngo mugira imana mutsinde Levante ngo mutayitsinze neza kwanda mwanza kurana uruva gusenya biri muri yashusho mbona uno mugabo bita Florentino Perez ariko atwaza umukazo gusumba icyo no kwita ubuntu. Byanabaye kuri inde byanabaye ku mugabo bita nde Xabi Alonso bamuteze iminsi mutega inkino ndaguteze Levante ndaguteze ekipe ya Manchester City ndaguteze nini aza kwisanga ari muri ya ekipe ore yo kubaka umugwi usa nk'umwumva ariko yuka ekipe kugira ngo acungura agatwe kiwe. Rero n'ubu reka tuvugana ko umugabo bita Florentino Perez kubwira abakinyi ati mwihende mutsindwe uru rukino biraza kubagaruka ko reka David ni indi shusho igaragaza ko umugabo ashaka gutwaza umukazo mu bakinyi biwe ko umukinyi kumubwira nk'icyo igaragaza gutsinda urukino rwa Levante mbega bigarantisa bitanga garanti ngana gute ko n'inkino zikurikagiye kuzitsinda mbega hamwe yo kwita ku rukino rwa Levante bikanga kuzina inkino uzotuma yindi onyomubwira ngo niyo byankanda kwirukana. Mbona rero uwo mugabo bita Florentino Perez byiza bamushimira ko umugabo yitwaye ekipe ya Madrid kirekire kandi ni ekipe yagize success kubera uno mugabo bita Florentino Perez ariko tubwa sofana umugabo ubona ko ekipe ikamugora kuyobora ko imyaka myinshi icyo ngiye ko nafite ibindi bintu yikorera mu buzima bwa misi yose. Mbona bigaragara ko umugabo ino ekipe ya Madrid kiramugora mu buryo bwa management icyo ngiye ko twibuke ko ino ekipe ya Madrid ndende batazi ino ekipe yafashe ideni mu kubaka ijya Stade Santiago Bernabeu iyo muri yaridi urumva yego ano mafaranga bagiye ko basaba nk'ideni ntaraheza kuyariha icyo kintu bakibuke. Mpanikira ngavuga ati kino kintu kirako kiri mu bintu bituma wanashaka na ekipe igaragaza ko ifite amafaranga atamafaranga hari kuko ya amafaranga hari bagura abakinyi beza ku isoko yabikora ni ekipe galactique kuza kuzana umukinyi muzima ku isoko muzana muri ekipe ya Madrid kandi kuza biroroshe ko ni ekipe ibatse ibigwi mu mupira w'amaguru. So je mbona de Florentino Perez bamushimira ko n'umugabo yitwaye byinshi muri ekipe ya Madrid ariko ubu tuvuga n'umugabo ubona ko ekipe iramugora gutwara iramugora ku managinga mu buryo bwiza nibigaragara buri wese kanabona ko ekipe iri kiratera isi inyuma cyane ko ibyo tubona ino ekipe irashobora gukora imyaka 2 ari saison blanche kuko n'uwo mwaka birashoboka ko ekipe iza gutaha saison blanche birashoboka kuko ibigaragarira buri wese nituzi ngo uwita Arbeloa agigutwara igikombe cya Ararika cy'igikombe cya FIFA Champions League biragoye biri kure nk'ukwezi. Rero mbona ko ino ekipe ya Madrid kugera saison 2 zikurikirana nta gikombe kitwaye ku nkora ya Florentino Perez bizoba y'ubwa mbere mu mateka ko n'umugabo bita Florentino Perez niyo mugabo wa mbere mu mateka mu kasi k'umupira w'amaguru si ibikombe byinshi ari nka president kurabyumva. Rero ngo n'umugabo yotanga igikombe yo mushimira ko n'umugabo yatanze byinshi ariko ibyo karakora ubu bisa nkaho byamunaniye kuba yo manager ino ekipe ya Madrid mu buryo bwiza kuko ni ekipe ikirisanga muri bya bihe aho mwasashaka no ekipe ikirisanga. Houston Florentino Perez amaze kubwira abakinyi wiwe ati mugihe mudashaka gutwara ikombe kimwe mu bikombe bibiri ndavuga Champions League hamwe na Liga ndaza kubafata agakubuzo fata n'izindi ngingo zikomakomeye muri ekipe yitwa Real Madrid. Bamwe na bamwe ngo yarabonye yuko uno munsi yabahaye ubudahangarwa muri ekipe yitwa Real Madrid bituma n'abanashaka n'abamenyereza no vuga barakoraza muri ekipe bashobora kuba bavuga ngo uwuza wese avuga ngo turi heje umumenyereza
ariko ngo yabiravye aravuga ngo buri yitwa Zabi Alonso yanamubwiye yasanze ko kuri kuhari uno munsi yabahaye Gasopo arababwira ati bikarangira mudatwaye igikombe na kimwe ndaza gufata izindi ngingo muri ekipe itwa Madrid. Ano majambo Florentino Perez yavuze uraza kuyahiki uza guhishusha imeze gute, mbega ko Robert avuze ati imyaka 78 yikwiza mu minsi iheze, ubwo ingingo niyo ifata cyangwa akabashira ko pressure niho biza ko bigaragara ko ekipe itwa Madrid ko yigenza neza, ko yavuze ko yanahindi vyumva biravuga ngo numutavyigendamo neza mutegerezwa n'ingitegeko biza ko biherera he. Navuze ati ububi bwa Real Madrid ntibushingiye kumumenyereza gusa, uretse ko umumenyereza yari umwe mu ntambamyi z'umugwa Real Madrid zituma badatwara igikombe, ariko ntiyari we wenyene nk'intambamyi y'umugwa Real Madrid yatuma Real Madrid idatwara igikombe. Uze gusanga zimwe mu ntambamyi zituma umugwa Real Madrid badatahukana igikombe na kimwe, umumenyereza arimwo, abakinyi barimwo, ndetse n'uburongozi burimwo. Nuno mugabo Florentino Perez nawe nyene yararimwe muri bimwe bituma umugwa Real Madrid utakora itwara neza ngo twara ivyo bikombe. Kumva yuko yafashe ingingo ivuga ati niba atatwara igikombe na kimwe nza kuba ndekura abakinyi bamwe na bamwe basohoka mu Real Madrid. Nego nivyo ushobora kuba ari pressure asize ku bakinyi, ariko kanatsinda ni pressure yumvikana kuko umugwi wifuza igikombe. Abafana bifuza nabo nyene kunezerwa. Eske bazokwamamara kugeza ryari? Eske umugwi nawe nyene kubona ko kurisanga mu bibazo by'ubukene, ayo mafaranga bazoyinjiza mu bundi buryo bwahe butandukanye nuko bogenda batwara ivyo bikombe. Erega no gutwara ibikombe biri muri bimwe bikonvenka abafatanya bikorwa bakaza kuri wewe. Eske umufatanya bikorwa yozo utari kurakora neza? Kuranyumva kugira atanga amafaranga yiwe. Ategeza gushira ahantu amafaranga abona yuko ari ahantu hashobora kumudandariza neza. Yego nivyo umugwa Real Madrid ni brand kandi komeye cyane. Ariko uranyumva buri wari we wese yoza kwifatanya Real Madrid atitaye ibihe urimo kwa ko ni brand komeye. Ariko nawe mukinyi nico bari cyo gihe cyo kumva ngo ati ngo jewe ngo bansize ko pressure ngo mave mu mugwi, kuko buri mukinyi wese ari mu Real Madrid si wa wundi yagiye kurondegwa ngo afukamirwe kugira aze gusinya mu Real Madrid. Oya, umunsi bakiye bari mu Real Madrid ni babandi baje kubwo kugomba umugwi, baje mu mugwi nko kuza gukinira umwe mu migwi y'indoto zabo bari bafise bifuza gukina, kuko ugarutse karaba ku mupira w'uno munsi buri mukinyi wese afise indoto yo gukina umugwi nka Real Madrid cyangwa FC Barcelona. Bivuze ko rero buri mukinyi wese ari mu Real Madrid yaje mu mugwi w'indoto ziwe kandi ategezwa gutanga ibisabwa byo n'umugwi. Ubundi ntabwo kirimo bwana cyo bandanya. Yego. Biroshe gutahura yuko gukinira imwe mu migwi ikomeye ku isi bita Real Madrid bwa mbere icyo kintu bita ni pressure. Kuba ari ahantu ni pressure. Yego. Kuri equipe kobrija buri mwaka kwa mu performing kugira ugwiza buri match par match kuba mwiza. Rero kushiko ko pressure no mugabo ubwa mbere kuba waremeye gukinira no equipe itwa Real Madrid icyo cyambere ni pressure neza, kwa muri mwiza mu rukino, kwa mu ufise fresher physique nziza no gufasha equipe buriye guperforminga neza gutwara ibikombe. Iyo ni pressure ya mbere. Rero kubabwira icyo kintu bita unugo bita Florentino Perez nko kubivuze ni ikintu nawe bwiwe azi nk'umukinyi ko kuza muri equipe ya Madrid kuhaba hari ahantu ni pressure. Kumubwira ati ubwiriza guperforminga neza gutwara no gutsinda urwo rukino gutwara ibikombe, ntiyabwiza kumubwira ahubwo umukinyi yabwiza kuba akizi ko kuba hari ahantu iyo pressure kuza kuyikora neza. Erega bwana Robert, hari numwe nsizi ko ari umugani cyangwa umuyibutsa bakunda kuvuga ngo bavuga ati ngo umugwayi ni warondera muganga. Uri kuranyumva? Umugwayi ni wagirante arondera muganga. Tuzi bano bakinyi bose bari mu no mugwa Real Madrid njene bafata nk'abagwayi, bategezwa kuro nibo barondeye cyangwa bategezwa gukora ibisabwa byose n'ivyo muganga babwiye. Umuganga rero ni Real Madrid. Real Madrid nimba baje bakagusaba ati wowe Mbappe, uri kurumva wowe ufuza gukina umugwa Real Madrid. Yego Real Madrid rero bagusaba ibi kugira ukina umugwa Real Madrid. Rego no musi Real Madrid nibo batinya gusora Mbappe kubera yuko no mugufise brand gusumba n'uwo Mbappe. Rege boza na Cristiano yarasose, Ronaldo yarasohoye, Cristiano yarasose, Toni Kroos baratinye kumusohora. Benzema yagiye. Oya Toni Kroos wowe yaramanitse ibirato. Luka Modric baratinye kumusohora. Karim Mustafa Benzema yagiye bakamurekura. Bare bararetse kumurekura. Eske wowe Mbappe urinde umaze gukora iki kujya Real Madrid botinya kugusohora? Rero nimba Real Madrid bamaze kubona ngo intambamyi zituma umugoda twari ibikombe zishingiye ku bakinyi, bategeza kuvuga ati wewe twarabonye ukuntu witwane kuko yatuma twari ibikombe, hagarika gweru no munsi. Wewe reko kena mu Real Madrid utegeza gukora ivyo Real Madrid bagusavye. Rero nutabikora sohoka
hoshi genda rero no musi Real Madrid bamaze kubona ko intambamyi ziri mu bakinyi bo mu Real Madrid bavuze ati rero umviriza mumenyereza yaraje nimwe mwakoze ubuhimbiri kugira ngo tumwirukane yaragiye bisa nkaho ari mwebwe abakinyi bamwirukanye rero ko mwirukanye mumenyereza twara ivyo bikombe ni mutatwara ivyo bikombe wewe Mbappe urasohoka canke wewe Vini urasohoka yabivuze neza ati umugabo itaza bi Alonso yarasohotse neza mwebwe abakinyi garagaze ko ariwe yari mubi kandi garagaze ko mu mitwe yanyu mutegise bitaza bi Alonso ikizoba cyose nzogarura kuri mwebwe abakinyi kwa tumwe cyo kintu yarasa ku ruhande Arbelo wako Arbelo arabizi ko nusomo munyereza wa karti komeye wowe bazofata mwizo wazova bwakwegeye amashati yambwije kurati Zabi Alonso yagiye kura mutwe ko Zabi Alonso akiri hano ikizoba cyose nzogara kuri mwebwe abakinyi gukora ikosa rimwe ku bakinyi ugatsindwa izindi nkino nazo kurondera Robero azorinda bwati Mbappe nakubonye ntiwambonye erego ubu usigaye umenga bamenyereza nibo bari kuri pressure gusumba abakinyi ba Real Madrid Robero wanamubonye ku rukino bakinye ryari wamenga yo bashanga nativye numva nagize kigongo ndavyo mu ukuntu yivire muri equipe B aje gutegwa pressure akubiswe asanze nabona Vini abakameramani ni babi buryo umuntu akwiye kurondera cyane amajambo Vini yakaramubwira abakameramani nabana babi nk'abapolisi hano nangwe kwikeka ko Vini kamutera pressure ariko urumva rukuntu Vini guma soka agenda kuvugana nawe avuga muyagisha ibintu nkabona ati aho Vini katera pressure mumenyeza w'abandi useka mubwira ati ibitego ugenda ukuna kuri cyo wimagine rero ese umumenyeza niwe akwiye gutegeka abakinyi biteguza kugenda uko cyangwa umukino ategeza gutegeka umumenyeza ari nakandi kantu kanabaye muri vestiaire yego witwa uno Alvaro yaraje bavuye gutsindwa itsindo hariya bagatsindwa n'ino equipe sivyo aje gutsindwa araza arabwira amajambo arabwira ati vyagenda ukura kuri amakosa mutwa nije nayakoze ivyabaye vyose byabaye kubera je ariko bose yakunyanumye abakinyi bose bino equipe itwa Madrid kubera uwo muri Castilla na kapitene ntiyavuga witwa Dani Carvajal nta mukino umwe yigeze avuga yaravuze arivugana harabona n'ijambo rimwe undi muntu aza gusohoka can you imagine je rero na kapitene ntigeze anavuga Dani Carvajal eski yo muhemu yateye mu mugwara Madrid muhemu umukinyi mwese wigeze avuga n'ijambo rimwe ega burya twakwiye gusanga ngo ni bwa butumwa bw'abakinyi tugasanga rimwe mu yateyeyo twe kurondera uburongozi bw'abasenze gambo rundi twarungika i Madrid bakaja gusengera mu Real Madrid bashaka gusanga rimwe mu mbiyateye mu birashoboka mo frere mumenyeze guhagarara akavuga ati bimeze ku nkuko akaba n'umuntu n'umukinwa mwishura atabakoze yose yabaye meme na captain Carvajal wamabaze ko Supago ni wari mu kibuga ntigeze avuga n'ikintu meme na captain Carvajal umuntu afise experience yo kubana n'abantu ndetse amaze igihe kirekire mu mugwa Real Madrid akaburi n'icashigikira Ese kumva ivyo nari ibintu bisanzwe mu Rwanda Real Madrid ariko Dani Carvajal yavyaza kuvuga aravuga inyuma yavugiye kuri mikoro yavuze kuri mikoro aravuga ngo amakosa yabaye tuyata kubakinyi ntabwo tuyata kubamenyereza none no munsi katavizwe muri vestiaire none no munsi niho kigore ni wumva yuko Real Madrid uburongozi ni butafata ingingo nundi mumenyezi wari wose bozana byo kwama ari ivyo nyene bumwirukana Rega ingingo uburongozi bwa Real Madrid ngaguma bwerekana ko bushigikiye abakinyi gusumba umumenyereza nubwo bozana Jurgen Klopp ivyo guma rukunye urakoze cyane bwana Houston aho hano iyo ngingo niyo nashaka reka nakora ikintu kimwe bona Houston na Riziki Zabi Alonso yabwiye uri mugo bita Florentino Perez ati harabakinyi bafise power hano yego kurusha umumenyereza uko mico kintu neza uko sukuremo ari uko kuri hisa kuzira baramwirukana siko ariko Florentino Perez nawe yagiye hana aricara araranaliza araraba abakinyi byo bitwara mu kibuga arabona ko Zabi Alonso amubwiye ukuri ahise agenda kwegera abakinyi arabwira ngo ibizoba byose bizobazwa mwebwe wowe urabe nka Mbappe umumenyereza avuga ati kora ibi nawe akavuga ati rekana n'ivyo nimukora ibi urumva ikintu umva iyo confidence ayikurahe ntumva yuko ari ikintu yega ari igiti kibisi yegamiye cyatumye akora ivyo bintu uhagarikiwe n'intara ravoma urabikora kwa Pepe Guardiola ukora byumva muri icyo gihe bwana Riziki kumva ko perezida de l'équipe ahapa wa abakinyi gusumba umumenyereza ubwa mbere uwo n'umwuka mubi ukize muri equipe izo ngorane za mbere kandi bakubwira ngo iyo equipe irimo agatotsi ikibazo na gitoya bigaragarira hehe mu kibuga ku tapi vert siko burya bombora ibera muri vestiaire bombora ibera muri board indani muri equipe muri equipe yose uzona ko equipe ibanye nabi bageze kuri tapi vert uzona ko equipe ibanye neza bageze kuri tapi vert anvuka mu grand club amakipe makuru siko kuko bakubwira ngo equipe Real Madrid ifise ubushobozi ubwo ari bwo bwose bwo gutsinda equipe itwa Albacete nubwo boterura bamwe abantu 8 muri Castilla bakongera abakinyi batanu bakinira equipe nkuru bane bo bakinira equipe nkuru
ubushobozi barawufise ariko kubera ko equipe ya Albacete ni 17 mu cyo cya kabiri mu gihugu cya Espagne imeze neza mu buryo bwo kumvikana equipe bayeho neza bahuye na equipe ifise akajagari no kujagarara indari muri body yabo muri vestiaire mu kibo kwita pivere duse tubona amasinye ya equipe itakaje imbere ya equipe ya 17 sivyo urumva kintu buya mon frère biroshe gutahura birose kubwira umuntu yuko equipe ya Madrid yasezerewe na equipe yatsinzwe na equipe ya Barcelona kuri finale arabitahura ivyo birumvikana biratahuritse ariko gusigurira umuntu ngo equipe ya Madrid yasezerewe na equipe ya 17 mu iki cyiciro cya kabiri iri kiragwana kudakora urumva mu ngiro 15 iri kiragwana kudakora ku cyiciro cya gatatu itsinze equipe ya Madrid y'ubukome n'ibikombe bitatu kuri biri irasezererwa icyo ni kintu buri wese adashobora gutahura siko rero muri icyo gihe Florentino Perez nimba nawe amakosa ari wakweze kino kwita ukutumvikana muri vestiaire ko bamenyereza n'abakinyi ubikosoza kino kwita igitutu nyene uhitugana kwegera abakinyi ba power nyene mwumvikana ibintu ukabwira ati okay biragaragara ko habaye ikibazo mwebwe mwumva ko muri fite inguvu gurusha abamenyereza ko ni wezi bahaye niwe ro kuzibaka akabwira ngo nkuko bikoze neza ati ikizoba kuri equipe ya Madrid mwitegeko ari mu kizogarukako byumvikana ko n'ubundi bimwe Xabi Alonso yabwira n'umugabo bita Florentino Perez ni ukuri 100% twarabandi turavuga ngo mbega ubita Xabi Alonso ari mukuri ntare mukuri ariko biragaragaye ko yabwiye uno mugabo kwabaye ukuri kuko ibyagiye kubwira abakinyi biza kuba nje no kwita nka fact zerekana ko ibyo Xabi Alonso yabwira umugabo bita Florentino Perez n'ukuri 100% kuko nyere kugenda akabwira abakinyi ngo ibiza kuba bihagarara kuri mwebwe kandi atazi ko hari ikintu babariye bari bakiye arabizi ko yisho babwiye hari neza cyane ntangwe gucika intege buryo bavuga turukuru niyo nkuru yego biragoye kwemeza ibintu nk'ivyo uri umuntu w'umunyamwuga yabwize umwuga yego ariko birangoye kwigumizamwo nuvume ngo birandemereye yego ntangwe gucika intege no kwikeka cyane umuzo wa Mbappe mu mugore wa Madrid naginda wikeka tu ndetse n'inyifato ya Mbappe mu mugore wa Madrid nkaca ngerageza guharura no gukompara iyo yagiye araca kugeza no munsi Mbappe muri kariyeri y'umupira w'amaguru hari abamenyereza benshi bamaze kwirukanwa bari kumwe na Mbappe amaze kumeza no meza renga 10 hariye umuzi ni reka bamaze kumumenyereza abamaze kwirukanwa rero abarenga 10 mu bihe bya Mbappe umuntu amuzi ni Christophe Galtier muri equipe Paris Saint-Germain yahuye n'ibibara ivyo bintu rero biragoye kuvyemeza 100% ariko hari gihe bishika umutima ukakwanga ukavuga ati ibi bintu kwera umuntu agarutse kabiraba ibintu biraremereye ukuntu mengo osha no kubiha nibice na bikeya nk'ukuri kuko Mbappe kuva ashika mu mugore wa Madrid uno musi Real Madrid yaratangwe yarahindutse mu rwego rwo hejuru ukomeye ego n'ivyo bitsindo biraboneka ese ivyo bitsindo ntihagaragara intsinzi ku mugwi ivyo bintu utangwa kubiharura gute Luis Enrique nawe bivuze ati nopfuma ntunga abakinyi batatu bashaka kuntsinda ibitsindo 10-12 buri sezo kuruta gutunga umukinyi umwe ashaka kuntsinda ibitsindo 40 muri sezo byoshe nuko bisa bimeze kuwitwa Florentino Perez yamaze kubabwira abakinyi biwe ati mugihe mutoca gutwara ikombe na kimwe mu bikombe musaje gukina tuza kubafata izindi ngingo kanaka mukamaze kuba mwumva ibitandukanye yuko wanashaka ivyo yafashe ingingo novuga ngo idasanzwe ingingo inakenewe wanashaka dushobora kuzona raba nimba ivyo yababwiye buri mutumwa bahaye ushobora kuba mufashe equipe itwa Madrid bashatwara no bikombe bitandukanye biri imbere yabo kugeza muri kano kanya ariko kandi imbere yuko tunava